muri buri nkuru ya buri umwe yashitse ku byo twipfuza hariho intambwe zine yaciyemwo kugira ngo abishikeko. Ni ngombwa cyane ku buryo uvyirengagije bifise ingaruka itari nziza mu rugendo rwawe gushika kuri kazoza wipfuza. Muri no video niho tugiye kurabira hamwe guhera ku cambere gushika ku cakane. Menya neza byose biraherekana, umenye bibiri gusa ni nko kurya umukate atakinyobwa. Ntuzigera wicuza uno mwanya ufashe kuri no video, ndakubwiza ukuri. Uno munsi biragoye kumenya uburiwe kubera ko tuba mu kibano aho dutegerezwa kwiga kuba abo tutari kugira ngo turokoke. Dushize ko n'umuzo wa social media aho tuguma tubona abo ari mu runganwe rumwe nk'ugwacu baguma bagura amamodoka y'amamiliyoni z'amadolari. Ibyo bigatuma tugomba kwisanisha nabo tugakora ibyo bakora. Haragera igihe tukiyibagira aho ibyo bakunda bihinduka ibyo dukunda, ibyo banka nabyo bikaba ibyo twanga. Muri make turahinduka tukababo. Uti none ibyo bitwaye iki? Yego hari icyo bitwaye kandi kinini, kuko tumaze gushaka kumera nkabo duca dukenera gushika ku byo bashitseko. Naho mu buzima nta kintu na kimwe cyoroshe, nakijya uba ubona ko cyoroshe kiba kigumye mu buryo utabona. Kubw'ivyo ugerageje gushika ku byo bashitseko ugahura n'imbogamizi imwe ya kabiri, ntuyihangane, uzoca ubiheba ube utakaje umwanya wawe. Uti none no kwimenya gute? Now we are talking. Ushobora kumenya uwo uriwe, ukamenya ibyo ukunda, ibyo ushaka mu buzima uko ungana kose, kuko ntiwigeze uhinduka. Icyo wakoze nuko wakurikiye inzira y'uwundi. Uracyafise ayandi mahirwe yo guhindukira ukaba uwo waremewe kuba. Rero tangura urabe ibimenyetso. Ushobora kuba wama urabibona ukavyirengagiza, cyane cyane iyo uri kurakora igikorwa ukumva umengo woguma ugikora again and again. Pay attention, witondere ivyo bintu ufisemwo amatsiko menshi cyane kurusha ibindi. Biri muri wewe, icyo ukora ni ukubivyura aho wabishize. Ushobora kandi kubiraba mu buto bwawe. Ni iki wakunda kurusha ibindi? Ninde wipfuza kuba, kuko mu buto bwawe wari mushasha muri ino si. Ntiwari bwivange n'ivyumviro vy'abantu. Kubw'ivyo umaze kumenya uwo uriwe n'uwo ushaka kuba mu buzima, tuja ku ca kabiri. Mu nkuru z'abakoze ibitangaza, abariho n'abavuye, hariho imyaka bameze nkawe nanje, ataco barishikanako, gusa bariko baratera imbere mu buryo butabonwa n'amaso. Byabatwaye imyaka batarashika ku vyo bashaka. Muri ico gihe ntiwoshoboye kubatandukanya n'abandi, bari hasi gusa bakaguma batera imbuto mu mitwe yabo zizokwama muri kazoza. Twihweje neza ibyo bakoze, natwe twokwiga ikigwa cyo dufasha. Ico kigwa kikaba kigabuwe mu mitwe itatu. A. Ihweze neza witonze. Menya neza nubwo uba wamenye impano yawe, ukamenya ibikorwa bikunezera, ntibisobanura ko uzi vyose. Uracari mushasha, yinjiye mu isi ifise amategeko yayo, ifise nuko ibintu bikorwa. Uko ibihe bigenda niko abantu baguma bahindura amategeko nuko ibintu bikorwa. Igikorwa cyawe cya mbere rero nk'umuntu mushasha no kwihweza uko ibintu bikorwa, amategeko nuko abantu b'imbere bitwara. Ikosa wokora mu mezi ya mbere y'ukwiga kwawe no kwiyumvira ko utegerezwa kwemeza abantu ukiyerekana. Ibi vyiyumviro bizokurenga wumve ko washitseyo
hama uhagarike kwiga no kwihweza muri rusange. Uri nk'umuhigi, buri kadetayi kose kazoguha amahitamwo yo kuroranirwa. Abantu turi n'ikidefo cyo kwikunda cyane. Kubw'ivyo niyo duhuye n'abandi tuba twivuga amazina. Buri nkuru tubabwira iba ifise aho ihuriye natwe, kandi tuba turi main character. So, ushoboye kwihweza neza, bizoguha ikintu no kwita superpower over others in your field, kuko bizogufasha kumenya their true color. B. Ubumenyi. Umaze kumenya amategeko agenga field urimwo, niho uca utangura kwagura uko ubona ibintu. Mu kwegeranya ubumenyi buzogufasha guhindura amategeko nuko ibintu bigakorwa mu buryo bwawe. Kera bivanye nuko atabitabo n'ibicapo byari bihari, umunyeshure yiga mu kwigana umwarimu ivyo akora kugeza aronse ubwo bumenyi. Rero usabwa kwiga atari mu bitabo gusa, ahubwo ushira no mu bikorwa ivyo wasomye. Vyaremejwe n'abashakashatsi ko bisaba amasaha 10,000 wiga icari cyo cyose kugira ngo ube master muri cyo. Ivyo bikatwereka ko practice makes perfect. C. Shira mu bikorwa. Uko uronse ubumenyi na confidence, bishire mu bikorwa, hama ushire ivyo wakoze mu maso y'abandi, batange comment on your work, hama ukomeze uryohora buri munsi. Uzomenya ko igihe cyawe cyo kwiga kirangiye umaze kumva atagisigaye cyo kwiga, aho ibintu byose muri field yawe bizoba biri mu maraso. So, iyi yari part 1. Ushobora guca uraba part 2 hano. Hey, hinge gato. Ino video yantwaye igihe n'inguvu nyinshi. Rero kugira ngo menye ko ndiko ndakorera abantu kandi turi kumwe, fata urutoki rwawe ukore kuri ako ka button kavuga kati subscribe. Uko nyene. Yes. Aho. Thank you very much. Reka tubonane muri part 2.